ikaze mwese mwahisemo kumviza Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka, iradiyo mushobora kumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Turi ku munsi wa gatanu w'igerekezo rya 29 ntwarante umwaka wa 2024. Amakuru y'uno munsi ashamikiye hanini kuri zino ngingo zikurikira. Agatongwasa ashobora gufungwa yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke akagandagurwa hakoreshejwe umukenyuro w'umugwi wa leta y'u Burundi wiyitirira abanywanyi ba Agatongwasa, hagataho akaba yarayatahutse avuye muri Senegal. Abantu 14 nibo bamaze kwitaba Imana baguweko n'umusozi mu gihe bariko barimba inzahabu mu ntara ya Cibitoke, ngo bikava ku bumenyi buke n'ubukene bw'ibikoresho mu kwimba inzahabu. Nayo Albert Hashingiro we yemeza ko mu Burundi ubutungane no kubahiriza amategeko arivyo birangwa mu Burundi, yabishikirije mu kiganiro n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Amakuru tubafitiye saya gusa, tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana nanje Jean d'Arc Gikundiro ngire ndayabashikirize, nkabandi ko ndafashwa na Chanel Ntiharizwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese. Radio Peace FM. Urafise ico wasaba Severe? Wa Severe naco no isaba. Saba ushaka kumenya. Nakuri kwa Severe iri byiki gihe. Nakuriho. Ukuri kuzozanwa n'uwundi mugwi. Ashobora kuba wewe, ashobora no kubuja wundi. Mugabo Severe bishobora kwerekana ukuri ngo bikunde, kuko ibyo binogo bagendamwo kwimba bishobora rivye kuba ibya 93, bishobora kuba ibya 2015, bishobora kuba ibya bamwe birigwa baranyuruzwa atabuji yo babajana, kuko nunyuruzwe batoye ikiziga mu muserege cyangwa bakamutora mu ruzi, niba nawemerewe kuja kumuhamba, nibo bamuhamba. Aya makuru tuyahere mu vy'ubutungane. Mu Kayanza bateraniye gukerera umugore umwe muri bo yateye inda, none bahanishijwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Gufungwa ubuzima bwabo bwose, guteranira indishyi y'akababaro y'imiliyoni 15 batayatanze, bafungwe imyaka 25 bongere bayatange, kwakwa uburenganzira bw'ubwene gihugu n'ubwo mu muryango. Ivyo nivyo bihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza ihejeje guhanisha abagabo 3, harimwo 2 bo ku mutumba wa Kaserege muri komine Muruta, n'umwe wo ku mutumba wa Kibingo muri komine Kayanza, bagiriwe n'icaha co kuba ku musi w'Imana w'igerekezo rya 24 kuno kwezi barishe umukenyezi yarazwi ku izina rya Dative Manirumva yaba ku mutumba wa Kaserege. Kumwica ngo bamukereye izosi, baca baja kumuta mu kazu ka sugumwe ka Ndayiragije Leonard, umwe mu bamwishe yari yaramuteye inda, nk'uko vyiganywe n'umushikirizamanza wa Repubulika akukira sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Uwo mushikirizamanza avuga ko abandi bagabo 2 aribo Minani Egide na Enoke Imana nimwe bahawe amafaranga 50,000 kugira bafashe uwo Leonard kwica uwo mukenyezi. Leonard Ndayiragije akaba yaburanye yemera icaha, ni mu gihe Enoke na Egide bo baburanye bahakana icaha. Politike. Umushinga mateka Agathon Rwasa natafungwa yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, ashobora kugandagurwa na leta yiyitirira ko yishwe n'abatamushaka ku burongozi bw'umugambwe CNL. Uyu ni wo mwihwezo wa Jean-Philbert Karangwa arongoye Radio Peace FM y'ugwaruka. Ibi akaba bivuze inyuma yaho leta yagirije Rwasa ko ashaka kwica umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Kurikira Jean-Philbert Karangwa.
umuntu aravye biheruka gushikirizwa na Pierre Nkurikiye aravugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu imbere y'amaradiyo akorera mu Burundi, imbere y'amaradiyo ari novuga atinya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Biribonekeza neza yuko hari ikintu kitagenda neza, na cane cane umuntu anaravye ubutumwa umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu ubwiwe n'interetse aheruka kurungikira umushinga amateka Gatorwasa igihe yari yagiye mu byo gucungera amatora mu gihugu ca Senegal, aho yamwandikiye avuga ko ngo abanywanyi be baguma babaza umuduga agenderamwo, baguma babaza ahaba, amubwira ngo reka ndabiguhe hakiri kare ngo babikoze ico mu bikoze ico mushaka. Aha gwase yamaze kuremekwa inteba ishushe, yamaze kuremekwa icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu nk'uko na Pierre Nkurikiye yabivuze. Ibi rero ni ibintu bigaragaza neza yuko Agathon Rwasa ashobora agafungwa ahagaritswe na rya havugwa uwo mugwi w'abo bantu bagenda barakwiza ubutumwa ko bashaka kugandagura umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu, mugabo ntibamenyekane. Abo bantu leta ishobora kubibaza yarabashizeho kugira ngo banafatwe bagirize neza Agathon Rwasa ko ari we yabatumye, gutyo bikunde Agathon Rwasa ace yagirizwa n'icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, icaha leta yama yagiriza abo muntu wese hagurutse canke buri muntu wese adashigikiye ivyumviro vyabo hama agafatwa. Ni kubw'ivyo rero mvuga nti Agathon Rwasa natafatwa muri ubwo buryo ashobora no akagandagurwa nabo byitwa ko bari muri ryaba bajyagira uko ishaka, bakanafatwa mbere bakanafungwa, ariko ari kakagwe kashizeho na leta kugira ngo bamugandagure, hanyuma amatora azobe ata kintu na kimwe kibazibira gihari, azobe ibidegembya, azobe bayibuko bashaka ko Agathon Rwasa ari hamwe aramutse asubire kwituza naho yo kwitoza ku giti ciwe nta kabuza n'ubundi azoca asinda amatora. Ubuhoho abarundi bararushe, n'abari muri CNDD FDD bose bararushe, bamwe hari n'igihe batutakambira bavuga baterega mweho bashaza muraraba mugerageze murabe ico modufasha nayo inotweho karabaye. Urumva rero ko umushinga amateka Agathon Rwasa arahangayitse, eka mbere n'uwo gutabariza. Jean-Philbert Karangwa akabona ko leta ya CNDD FDD itinya guhiganwa n'iyindi migambwe n'ikimenyamenya ngo nuko iyo babonye umugambwe ukomeye baca bawujanjagura mu bunywenywe n'ubunyene. Tumumvirize. Nta yindi ntumbero leta ihora ica yihutira guca utunywenye imigambwe bisa nkaho ifise inguvu, bisa nkaho ikomeye. Uravye ukuntu imigambwe yagiye iracikwa mu tunywenywe kuva ku bushikiranganje bw'intwaro hagati bugitwarwa na Edouard Nduwimana, n'ubwoba bwa CNDD FDD bwo gutinya guhiganwa n'iyindi migambwe, bwo gutinya gutsindwa, bwo gutinya kuva kurekura igihugu kubera amabi bakoze bashobora guca batangura kubazwa, batinya kubazwa abantu bagiye baricwa, bagiye baragandagurwa bunyamaswa, bagiye barafungwa bazira ibitajijya nino. Ugasanga ni ingorane yo gushaka kwigumiza ku butegetsi mu ntumbero yo kugira ngo babe safe canke babe bidegembya, hama ibyo bashaka gukora babikore atacamira. Mu by'ukuri ibi inya n'ubwoba bw'amatora, n'ubwoba bwo gutinya guhiganwa, n'ubwoba bwo gutinya kurekura igihugu, n'ubwoba bwo gutinya kwitaba ubutungane. Uravye ibintu biriko biraba mu Burundi muri kino gihe na kamaramaza, uravye ibintu bigenda bikorwa n'abategetsi na kamaramaza. Uho murabona n'abantu bari bazi ngo hazoboneka gahengwe igihe Bunyoni azoba yafunzwe, mubona ko byagumye arico kimwe, nta cahindutse. Ibyo yagirizwa byose ubusuma burabandanya, ababandanya guhohoterwa barabandanya, abandanya kunyuruzwa, kwicwa, gufatwa ku nguvu abavyeyi bose. Ibi byose ni ingorane igaragaza neza yuko CNDD FDD usanga itinya guhiganwa, itinya amatora. Bavuga bati reka dukoreshe izi nzira zose zishoboka, naho uriya tuba dusangiye ubwoko ntashobora kutubera igitsitaza, ntashobora kutubera igipinga
turamukuraho ngira muca mwibuka imvugo y'utwara umugambwe Reverend Ndikuriyo avuga ngo ni vuba vuba ngo duca tukuramo. Aho rero niho mpera mvuga neza yuko Agathon Rwasa ari mu ngorane zidasanzwe kandi leta ikwiye kuhagabira kuko ari hamwe Agathon Rwasa n'ubundi agize icaba canke agafungwa n'ubundi bizosubira byake iteka Uburundi. Jean Philbert Karangwa arongoye Radio PSFM ijuru ry'Ugwaruka. Hagati aho umushinga amateka Agathon Rwasa akaba yaraye aganutse avuye mu gihugu ca Senegal aho yari yagiye gucungera amatora ari kumwe nabo basangiye kurongora umugambwe CNL. Ku kibuga c'indege akaba yakiriwe n'umuryango wiwe uri kumwe n'abandi bashinga amateka co kimwe n'abanywanyi b'umugambwe usigaye ufise amababa abiri ya CNL. Imodoka itwara ibinyobwa vya Brarudi yatemvye kuri uyu wa 29 Ntwarante umwaka wa 2024 muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro aho iyo modoka yiciyemwo kubiri igice kimwe ukwaco umushoferi akaba yaciye anyarukanwa kwa muganga co kimwe n'uwo bagendana convoyeur. Amakazi ya mwizoga akaba yaramenaguritse abajeje umutekano bakaba baciye bahanyarukira kugira bacunge aho habereye isanganya. Ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba riri mu vyo gupima umuyaga nkuba uva mu ngomero nshasha niyo nsiguro itangwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu asigura imvo umuyaga nkuba ugumucika hirya no hino mu gihugu. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego mu ntara ya Karusi uwo muvugizi asigura ko uwo muyaga nkuba ucibwa kugira ngo ntuhave wonona ibintu mu mazu y'abantu, ivyo bikorwa ngo bizomara amezi 3. Uwo muvugizi akizeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu ikibazo kizoba catorewe umuti. Ubwigenge mu butungane ishirwa mu ngiro ry'amategeko mu bimenyesha makuru n'amakoraniro nivyo biranga abarundi muri iki gihe, biri mu vyashikirijwe na Albert Shingiro ajejwe ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi no gufashanya n'ayandi makungu hari mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Agira ko anabamenyesha ko intambara zibera irya nino y'u Burundi zigira ingaruka mbi ku gihugu ciwe. Inkuru dushikirizwa na Audace Kaburu. Albert Shingiro mushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere yashikirije ibiriko birakogwa n'ubushikiranganje arongoye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 28 Ntwarante umwaka wa 2024 mu nyubako za Donatis Conference Center imbere y'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu byabo mu Burundi. Mu gisata c'umutekano ubushikiranganje yamenyesheje ko Burundi butekanye mu mitima y'abarundi, hari ubwigenge haba mu butungane mu gushira mu ngiro amategeko mu menyesha makuru mu makoraniro n'ibindi. Mu gisata c'ubutunzi Albert Shingiro amenyesha ko Burundi buriko buratera imbere mu kugwanya ubukene, ari naho havuye n'ihangiro ryo kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 no kuba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bushikiranganje yamenyesheje ko leta y'u Burundi iriko irakora ibishoboka byose ngo ihe ikibanza kibereye ico gisata narirya abarundi batari bake babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi. Muri iyo ntumbero umugambi wuko urugo rwose rworora n'imiburiburi inkwavu 5 waratangujwe. Muri ico gisata mushikiranganje ahamagarira abagwiza tunga gushinga amahinguriro ahingura ivyimbuwe akongera akanagwiza umwimbu. Mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu mushikiranganje yibukije ko Burundi bwatahuye kare ico gikorwa kuko basanzwe bari kugarukana amahoro mu bihugu nka Somalia, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na Centrafrica. Uko Burundi bwifashe mu migenderanire n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ndetse n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu, Albert Shingiro amenyesha ko Burundi bwagarutse mu kwitabira ibiganiro mu manama mpuzamakungu cane cane mu vy'agateka
n'agateka ka zina muntu. Hari n'amanama mpuzamakungu ategekanijwe kuzobera mu Burundi muri uyu mwaka. Yamara naho biruko ibintu ntivyerade. Albert Shingiro hamenyesha ko intambara hagati y'igihugu c'Uburusiya na Ukraine, Israeli na Hamas ndetse n'umutekano muke uterwa n'imihari y'iterabwoba mu bice bitandukanye vy'isi bidasiga inyuma n'umugabane wa Afrika kuko urakorwako cane mu vy'ubutunzi. Odase Kaburo ndagushimire. Mu ntara ya Cibitoke abimbaho ubutare batari munsi ya 14 barapfuye baguweko n'imisozi isenyuka kuva muri Nzero mu makomine ya Mugina, Mugwi na Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ukubura ibikoresho vyo gukingira abo bimba inzahabu niyo ntandaro yuko batakaza ubuzima. Uramatari w'iyo ntara avuga ko yatanguye amatohoza kugira ngo ivyo bintu abiheze. Viator Tori haragira mu kuva mu ntango z'uyu mwaka abimba ubutare batari munsi ya 14 nibo bamaze gupfa baguwe ko n'imisozi isenyuka mu birombwe vya Gisaba, Ruhororo, Nyamihana na Gafumbegeti mu makomine ya Mabayi, Mugida na Mugwi. Kubwa amasoko atandukanye mu gipolisi no mu bajejwe gukinga ibidukikije, abo bapfani abaja gucukura inzahabu ku metero nyinshi mu birombwe binini mbere ngo akenshi abimba ubutare barahwikirwa bakanatwagwa n'amazi y'inkukura bagahambwa munsi y'ibivu byinshi bivuye kuri iyo misozi. Nk'uko ayo masoko agaragaza umubabaro, ayo masoko nyene amenyesha ko abeshi mu bimba inzahabu atabikoresho bafise byo kwikingira kandi ko badakingiwe na buke mu mashirahamwe y'ugutegekaniriza kazoza. Ikindi kigoye kurusha kubgayo masoko nyene igitigiri kinini cabo bakora bidaciye mu mategeko kuko bategerezwa kuja mu makoperative kugira ngo bemererwe n'amategeko. Irindi soko mu bijanye n'umutekano rimenyesha ko bamwe mu bimbaho ubutare mu kinyegero bakora mu ijoro kandi ko aho ariho habera amasanganya menshi bivuye ku mvura y'igihuhusi. Imwe mu ntwazangabo mu gipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe amenyesha ko ariko harakogwa urusansuma rwo guharura abimbaho ubutare bose kuko hari igihe benshi bapfa imyidondoro yabo ikagorana. Asaba abo bimba ubutare kudoma urutoki kuri bene abo bakora bahonyanze amategeko mu ntumbero yo gukingira abimba ubutare bose bari ku birombwe bitandukanye. Buramatari w'intara ya Cibitoke yarababazwa na bamwe mu bimba ubutare bapfa bahitanywe n'izo manuka, akamenyesha ko yatanguje amatohoza mu ntumbero yo kugarukana urutonde mu bice byose vyimbwamwo ubutare biri muri iyo ntara. Ibice bimaze kuvugwamwo abapfuye ni Nyamihana ahamaze gupfa abantu babiri mu ntango za Nzero, Ruhororo abantu batatu mu mpera za Nzero, Gafumbegeti muri zone Butahana muri komine Mabayi, batandatu mu bimba inzahabu barasize ubuzima muri Nzero na Ruhuma no mu Gusaba zone Buhindo muri komine Mugwi hamaze gupfa abantu batatu kuva mu ntango za Ntwarane. Mu gihe abanywanyi bishira hamwe mituwere bidoga ko bataronka imiti bifuza kandi baguma batanga intererano yabo, mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenyesha ko imiti ihari. Iyo miti izanwa n'ikigo Kamebu kandi ko abayikeneye bayironka ku rugero rushimishije. Naho biruko rero hari vyokorwa kugira ngo rishimishe abayikeneye na rirya myinshi irangurwa hanze navyo bigasaba amafaranga mvamakungu. Ivyo bihejeje gushikirizwa na Policarpe Ndayikeza avugira ubwo bushikiranganje mu kiganiro c'abavugizi b'inzego n'abanyagihugu kiriko kiremesherezwa harya mu ntara ya Karusi. Hamaze iminsi hari imyidogo mu banyagihugu bashorera umwimbu mu kigo Anagesa bavuga ko bataronswa amahera ku gihe. Kuri iyo myidogo umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe uburimyi Clement Ndikumasabo asigura ko umwimbu w'ibigori wabaye mwinshi rero ntiwahuye n'amafaranga leta yari yategekanije. Uwo avugira ubwo bushikiranganje arahumuriza abarimyi ko leta iri kwirakora ibishoboka vyose
vyose kugira abanyagihugu bashoye umwimbu wabo ariko bataronswa amafaranga yabo bayahabye vuba. Yagiriye ko atanga isango ryo guhera mu ndwiza ko iyo ngorane izoba yavuye mu nzira. Ndikumasabo arahumuriza kandi ko umwimbu w'ibigori uriko uregeranywa uzobikwa neza. Ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba riri mu vyo gupima umuyaga nkuba uva mu ngomero nshasha. Niyo siguro itangwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu, asigura imvo umuyaga nkuba ugumucika hirya no hino mu gihugu. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego mu ntara ya Karusi, uwo muvugizi asigura ko uwo muyaga nkuba ucibwa kugira ngo ntuhave wonona ibintu mu mazu y'abantu. Ivyo bikorwa ngo bizomara amezi 3. Uwo muvugizi akizeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu ikibazo kizoba catorewe umuti. Amakuru twe twabateguriye naha agarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimira uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Chanel Ntiharizwa yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi wa mbere ku bakristu nkaba ndabifurije Pasika nziza naho ubutaha.